mugaca mubeshera Imana ngo je narumye nta mazi mfise. Imana nta mugore n'umwe yaremye atagira amazi. Iyo Mana ikora ibitangaza. Ayantu tugenda naturamye ntanaseseke. Muze muyibeshe. None hari uragenda yasese. Ninde murabona agenda arayasese. Ariko vraiment. Wambwira ashaka kuvuga ngo ni negativiste jewe. Mais cette fois-ci amazi mw'isengero ngo amazi y'umugore. Yo. Mw'isengero hagize. Mw'isengero n'ahantu hiyubashe. En plus aba n'ingene yambaye. Yambaye nk'umuntu nyene yiyubashe kwikavuga ibintu nk'ivyo. OK, araberewe turi d'accord. Mais c'est pas un message instructif ça. C'est relié à pasteur kuduha un message ari instructif kutwigisha ibijanye n'ubuzima. Tu sais quoi? Reka nzukuzanira pasteur aze agusigurire neza. Kandi uze wikwije. Wambaye agatambara mu mutwe cyangwa foulard. Amahoro cyane, nitwa Martine, karibu mu kiyago cerekeye ubuzima ndorabitsina. Uno musi rero nkaba nagiriye ibakwe ryo kwakira umuntu akomeye cyane. Karibu. Murakoze cyane. Mwoshobora kutwidondora? Yego, ni Apotre Mbega Isidore. Ndi umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana. Karibu cyane. Mbega Isidore. Monsieur Mbega Isidore, Apotre Mbega Isidore. Mu minsi iheze harigeze gutembera akavideo k'umukozi w'Imana w'umukenyezi yari karigisha kuvyerekeye ubuzima ndorabitsina. Abantu benshi barabifashe nabi. Ego umva bavuga ati akayigisha ibiterasoni bimeze gute, mwe mwabibonye gute, mwe mwabifashe gute. Oya, biyo nta biterasoni birimo gusa. Abantu imyumvire y'amadini iratandukanye. Kuko burya idini ritagiramwo ubwenge riraroga. Bisanga nico gituma Paulo yavuze ati je naba nuzuye mpembugira nzoba nuzuye n'ubwenge. Nukuraba mbega bijya bintu bifasha abantu bangana iki. Reka ndakubwira igituma bijya bintu bikwiye. Nibyo bisambuye ingo nyinshi no munsi. Abantu benshi barakubwira ko bapfuye ibindi bintu umugabo hanini ingo nyinshi ziko zisambuka zihereye mu buriri. Niyo bihera kubera ukutamenya. Uno munsi abantu igituma bibaza none waza gituma abantu usanga umugore yagiye agata umugabo bakavuga ngo yagiye gupfubuza yapfuvye kubera hari igihe usanga yavuye kubera ukutamenya ko umugabo wiwe atazi ibyo ari byo canke umugore ugasanga hariho ivyigwa batahara n'abandi bagore sivyo muri ico gihe ugasanga umugabo yabatante canke agahura n'undi muntu bagakora ibyo bakora by'imibonano mpuzabitsina yumva harimwo budasa ugasanga noneho aciye yigumira hanze ntasubiye muhira. Rero ni byiza yuko abantu bamenye ko bijya bakwiye kubyigisha. Wanashaka nuko babonye ari video ahare twe mu kubyigisha tukazimya amatelefone kugira ngo abana ntibumve ibintu binini yabibasumba kuko urumva hariho ibyigwa uri kuraha abantu bakuze hariho ibyigwa uri kuravugana n'abantu nyine basanzwe bubatse usanga umwana akiri mutoya hariho ibyigwa uri kuratanga atarakeneye kumva ku rugero rwiwe bijya kubikora kubyigisha gujyaye yagize neza gusa ico bibagiye nuko ayitwa tu video tuzoguruka tugashikira n'abana batoya mugabo ubundi hoho ni byiza yuko abantu ingo zabo donc amakouple mu ngo je nsanga ndi n'umwigisha w'amakouple niyo chapitre mpande yiteba ko washaka bagenda ahantu bagira retraite bakigishanya abantu bakamenya ingene ubuzima bwo mu rugo buteza kumenya kuko mesanzwe nta uja kurongorwa kubera agiye kunywa mugurira impuzu ni wabo baba yambara nta n'umuhungu avuga ngo ndarongoye kubera ngo nkeneye uza kunkubura cyangwa kunyogeza isahani iwabo baba ariyo burya ikintu gihuza umugabo n'umugore wati tugire ubukwe ni igitsina ntibazo bakubwire ibindi byose biza byogera ko umugabo iyo bipfiriye hariya nibisigaye nta gisigara ni nk'inzu y'ibomoye mu mushinge impome ntizosigaye zihagaze rero byiza bubyigisha ijya video nibyo narayumvise mugabo abantu bayakiriye kutandukanye wanashaka hariho benshi yatabaye usanga bari ibintu bumviye harya baje guhindura uko bahora babigenza ugasanga urugo rwabo rurakize ni byiza rero kumenya kujya mwavuze ati kategori z'ingana abantu biga abana bakaraba imyaka yabo
urumva umwana ari mu myaka 15 gushaka kuri 19 ntiwomwigishiriza hamwe n'umuntu amaze imyaka 10 yubatse. Hariho ibintu bimwe atamenya, n'ibyo cyo bimutera ubwoba ntazohave yubaka. Rero muri ico gihe nibaza yuko kaya ka video narakumvise je ku bwanje nta rubanza nagaciriye, gusa nibaza yuko abantu bagacira urubanza kubera bya bindi hariho amadini amwamwe uvuze ico kintu ucumenga wamenje wavuze ibintu bidashoboka, aroroke hariho ivyigwa basimba kandi biri muri Bibiliya. Ayo majambo usanga rimwe bijya rero nibaza yuko ku bwanje nta kibazo zinegeshoze yozibandanya warashaka. Ego. Bihora bishika abana banyu mukavugana kuvyerekeye ubuzima ndorabitsina? Ego, birashika kuko muri indero duha abana ntibishika cyane mu mihana myinshi, mugabo imwe yasobanukiwe ko ukurera ari ukuganira. Wari imihana myinshi usanga mukorera abana batera ibitsure gusa canke bakabajya umutima ari uko baguye mu ikosa, mugabo batigeze bababwira iryo kosa ko rishoboka kubaho kugira biyubare. Rero twebwe mfatiye umuryango iwacu ico kiyago kirabaho. Nk'abakobwa batanguye gukura baraganira na mama wabo canke umuhungu, hari ibihe ubona atanguye kugeramwo ukabona ko agiye gushika imyaka y'ubukure. Ni vyiza yuko rero twicarana tukaganira, nkamubwira ibintu bimwe bimwe bishobora gushika mu gihe atokwiyubara kuvyerekeye igitsina. Ego. None nta kibazo na kimwe murigera mukwepa iyo umwana wanyu aje kubabaza kuvyerekeye ubuzima bwiwe? Ntigishoboka kuko gikwevye nta butabazi bo umuhaye. Ni vyiza ko ucubaka ukamukicarana, kuko burya benshi abantu bareka kubiganira kubera bumva umenga ni ibintu by'ibiterasoni kuganira n'abana. Mugabo ni vyiza yuko akura bizi akamenya yuko ivyo bibazo nyine akubaje ukabimwishura kandi ukamuha inyishu yo ukanamubwira inama n'ingene bovyitwaramwo mu gihe hogira ikigomba kumwegera canke kumusaba gukoresha igitsina. Muri ico gihe rero uteza kuba wayimubwiye. Mu gihe wayimubwiye ni vyiza gusumba yuko uza kumukankamira yabiguyemwo utigeze ubimubwira. Ico gihe nawe iryo kosa yaguyemwo uri umuvyeyi urifizemo uruhara. None dufatiye kuri ivyo bintu mujije kumusigurira, abana banyu bari nko mu rungano rungana gute? Bafite nk'ingahe? Bo hariho abariko barakura. Ego. Uko ndafise nk'udeja akora akazi urumva arakuze. Hariho n'uwundi ari muri secondaire agira ari mu mwaka wa nyuma buca yinjira university nk'uwo ariko arakura. Nabarumuna biwe rero bariho inyuma yiwe nka batatu, wumva bageze kuganirizwa mwe n'ivyo biganiro kubera hari ibimenyetso bimaze kubashika kubona yuko batanga gushika mu myaka y'ubukure boganirizwa ico kiganiro c'indorabitsina. Ego. Okay, ndavyumva. None rero dufatiye ko muheje kutubwira ku buzima bwanyu bwo mu rugo, none nko mw'isengero abarokore bahora baza bakabitura nk'ubu bagize ikibazo kijanye n'ubuzima bwabo ndorabitsina? Bo ubwa mbere ho urumva nta muntu uza kwitura nk'umwana agifise abavyeyi. Mugabo mu mashengero amwamwe amaze gusobanukirwa hariho ivyigwa baha ugwaruka rwo mw'isengero. Ego. Ivyo rero kenshi hari igihe usanga mw'isengero abenshi batubako kuvuga amajambo yerekeza ku gitsina, kuko bacabona umenga ntibijanye n'ijambo ry'Imana, umenga harimo ibiterasoni, kandi mu bisanzwe arivyo vyateza gushimikirwa ko cane kugira ngo abantu bamenye ukuri, kuko washaka na Bibiliya dusoma ivy'igitsina bivuga. Mugabo rero abantu kero usanga bikwepa, mugabo twebwe turakunda kubwira amakoraniro y'ugwaruka tukanababwira yuko tuzobivuganako bakaza biteguye bateguye n'ibibazo baza kutubaza. Ivyo turahora dubikora. Ego. Urumva iyo abo barokore baje abari imyaka yose abari nk'abakuze n'abakiri bato aba jeune bivana ingene twabatumiye, kuko mu gutumira urumva uvuze ugwaruka uze kuvuga kuri ico kintu hariho imyaka uherako. Hanyuma hari igihe duca tuvuga nyina gushika ku myaka y'abantu bageze kuja kubaka canke bumva ko hageze ko bokubaka izabo. Abo rero hari igihe tubashira mu migwi kubera nubwo baba bose ari ugwaruka, hari igihe usanga hagati yayo imyaka ari ibatandukanye atari mike, ukabona umwe yogira isoni yo kubaza ikibazo nka murumuna bamukurikira gatatu abyumva
akavuga atoya sinobivuga, ugasanga turabashira mu migwi ubona yuko bashobora kubahuka bakabaza ibibazo kuko babona bari kumwe n'abantu bangana kandi bafise washaka ibibazo bigomba gusa. Abo rero turabatumira tukababwira kugira ngo ejo mu gakiza barimwo bamenye ko umubiri ugenda urahindagurika, igitsina rero kiriko kiratera imbere gikura, hariho ibintu bimwe bimwe mu mubiri bihinduka, babimenye bakamenya ingene bavyitwaramo. None mwebwe en tant qu'apôtre hamaze kugera igihe mugaca umukirisu mw'isengero? Yageze iki? Ifoko mumbwire ico yagize ahubwo. Nka jewe mw'isengero ntavyo ndigera ngira, kuko ivyo guca umukristo sindavyumva cane igituma uwo muco. Kuko nimba yaba yakoze icaha n'ubundi ishengero ryuguriye kubera abanyabyaha. Mu gihe rero umuntu yagize intege nkagira ikosa, ibyiza si kumwirukana aho kumuca no kumutaramura no kumwirukana. Muri ico gihe rero bugize nabi, ahubwo uwo muntu ni byiza kumwegera akakubarira impamvu yakoze ico caha, ukamenya igituma yabikoze, hanyuma mumaze kuganira ukamugira inama y'ingene atosubira kugwa muri ico caha. Nivyo vyiza kuko nivyo n'Imana ishaka. Ntiwofata umuntu yakoze icaha ngo uce utora injugunjugu ngo umwirukane kuko umenga yabaye igicibwa, kuko imbabazi z'Imana ziracariho ku banyabyaha bose. Muri ico gihe rero jewe nta mukristo noca ngo ndamwirukane, gusa nomugira inama. Ari nk'ibikorwa yahora akora nkabona ntavyo ashoboye kubera intege nke, urashobora kumubangiriza mugabo ntumutaramura ngo muce. Jewe ntavyo ndagira. Hariho amashengero menshi nk'akarorero ahora nk'ubu umwigeme agize urumva atwaye inda atifuje bakaca bamwirukana mu rushengero, urumva ngo ntimubishigikiye? Oya. Ntavyo nshigikira kubera n'ijambo ry'Imana ryo rishigikira. Uko usomye mu gitabo c'Uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli igice ca 34 ku murongo wa 3 harakwereka neza ingene Imana inegura abungere bakunda kuzinzigiza abantu bakoze ivy'intege nke cyangwa ugasanga ntibababaye hafi. Muri ico gihe Bibiliya isaba yuko umuntu iyo adakomeye baramwiyengenga, kuko umuntu yakoze icaha canke agatwara inda canke agashurashura bikamenyekana, ni ukuvuga yagize intege nke, niko Bibiliya ivyita. Ubwo yagize intege rero si kumwirukana, ahubwo uwo muntu cyo bituma Yesu yavuze ati burya muganga ariho kubera abagwayi. Abantu bose bakomeye nta muganga akenewe. Rero iyo umuntu yagize intege nke, ahubwo niwo gufatira umwanya ukamuba hafi, kuko mu gihe nk'ico uvuze uti yatwaye inda atifuza, ashobora kuba yitwaye kubera bamufashe ku nguvu, ashobora kuba yitwaye kubera kutamenya canke kugwa mu mutego kanaka. Muri ico gihe ahubwo niwe akeneye impuhwe gusumba uriya camushikiye, niwe akeneye kwitabwaho, ahubwo akaremeshwa akavuga n'ubwo yakoze ico caha Imana iracamukunda mu gihe yagisabiye imbabazi. Rero si byiza yuko uca ufata ugaca umwirukana, kuko hari igihe atwazwa inda n'umuntu atakunda canke yafashwe ku nguvu canke atarabyiteguriye, mu yindi mvugo yashikiwe n'isanganya. Muri ico gihe hashikiwe n'isanganya rero uwo muntu akwiye yuko ahubwo abantu bamuba hafi. Muri ico gihe rero gufata kubera umuntu yaguye mu caha c'ubusambanyi agatwara inda ugaca umwirukana, sinibaza ko uri gukora ico ijambo ry'Imana risaba. Rero cangaruka nkabaza, none kubera iki wo kwirukana umuntu yatwaye inda akanayemera akanayisabira imbabazi narakoze icaha, mugabo ntiwirukane umenye ko yayikoroye? Mbe ko uri kutirukana wabeshe kandi cyose ari icaha, kuri kutirukana abicanyi, kuri kutirukana umuntu ari y'abandi babona canke umuntu w'inzigo n'urwanko, kuko ivyaha imbere y'Imana byose birangana. Rero uwo muntu aba yagize ico kintu camushikiye agatwara inda atifuza, ari umukristo wo mw'isengero, ikintu gihambaye bwa mbere cihutirwa ni ukumuba hafi, ukanamufasha kugenda muri ivyo bihe ariko aracamwo, ukanamwigisha yuko uwo mwana yomutwara akamuvyara, hanyuma mukamushoboza kumufasha kugira intambuko ku yindi, yumve ko mu ngorane yagize atari wenyene. Nico ijambo ry'Imana rivuga, nico Imana idusaba yukuba hafi. Donc bavuga ngo intama igwaye, yivunitse, yirukanywe tuyigarure, niyazimiye tuyirondere. Muri ico gihe rero nibaza yuko abantu bitwa ko abakozi b'Imana bafata umuntu yagize iryo sanganya agatwara inda atifuza, aho kumuba hafi ngo banamufashe bagaca bagomba kumwirukana,
mu yindi mvugo no kumutoteza agateka kiwe no mw'isengero ntikubahirijwe muri ico gihe rero bakora ibitari vyo yego ikindi kibazo nari mfise mwebwe ku ruhande rwanyu mubona ko kwigisha ugwaruka ibijanye n'ubuzima ndorabitsina ngo bari ubuterasoni si ibiterasoni kuko ni vyiza ega kuva na kera mu mico ya kera baravyigisha kera nta musore yarongora ataganiriye na se ngo amubwire ingene mu gitanda bavyifatamwe ngo amubwire ingene ubugeni bigenda ufise umugore warongoye ingene bigenda n'umukobwa urabizi yuko bavuga ngo imbere yuko aja kurongorwa abanze kumarana iminsi na bayinasenge na nyina baramuhanuye bayinasenge baza ko bamwigisha iki bamwigisha ivy'igitsina gusa bavuga ati umugabo mu gitanda bamufata uku urumva uvyitwaramwo gutya muri ico gihe rero no mu mico ya kera bavuga ko hari indero nyinshi gusumba uno munsi ico kintu carigishwa abana bakiri mu myaka y'ubuyabaga bakababwira ivy'igitsina ingene bimeze muri ico gihe rero nibaza yuko kuvyigisha uno munsi ahubwo bakwiye kuvyigishwa kuko kuvyigisha nivyo biteye ingorane kuko uno munsi urabona abavyeyi no munsi aho kuyaga n'abana ngo babayigishe washaka ivyo vyigwa canke ivyo byagondora gitsina babagurira ama Android babagurira ama smartphone babaha ama tablet oro yikonekisa akaja kuri ntuze connection ararondera abenshi usanga bariko barimwe bya porono ugasanga bariko baraba ibindi bintu by'ibiterasoni muga bakabirabira mwishuka yinyegeje mu cyumba umuvyeyi yazinga umwana araryamye kumbe yarayicaye ariko araba ibishego canke amaporono bugaca ni vyiza rero yuko ahubwo ubu ibyo vyigwa bikwiye kuba mu ngo zitari nke mu masosiyete bakigisha abana bakavuga ati ibi babitwaramo gutya mu myaka yawe bimeze gutya bakabyigisha kugira umwana akure abizi sino urumva babaretse ngo biyigishe bakigishwa na ntuze n'amamega twabaguriye ku matelefone twabahaye bazotahura nabi iyo wigishijwe rero n'ikiyiye ikoranabuhanga nibaza ko byobaye byiza wabyigishijwe n'umuntu uzi ko agukunda umuvyeyi wawe akakwigisha mukabiganira gusumba uko yokwiba akaza arasuma ubwo bumenyi abwiba ahandi kumbure butigishijwe neza abona magisiyo gusa mugabo atakintu cerekeye ivyo bintu azi mu mutwe atateguwe nico gituma rero je nibaza yuko ku kibazo mwari mubajije kwigisha ugwaruka ivyigwa ndoragitsina nibaza yuko ahubwo harengeranye nimba batabikora ngerageje gutahura urumva si kwigisha gusa abagira baje mu ngo zabo n'abakiri mu buyabaga nabo nyine ifu kubigisha ifu kubasigurira ivyo barimwo ngene no kubasigurira kuko urumva ugiye kuraba no munsi ibiharuro bikorwa ugiye kuraba abana no munsi batangura kubonana n'abagabo mu myaka 14 15 16 ugasanga uwo muntu bihereye muri bimwe bya copinage ku ishuri arakuze mu nyuma ugasanga bakoze imibonano mpuzabitsina ugasanga uno munsi hariho amashuri amwe amusanga babandi amashirahamwe atanga udufuko canke ibindi bintu barabishirayo kugira abana bagize ivyo bakora ntihave habisanga yagizwe no ariko muravuga ni vyiza yuko baba bavyigishijwe hakiri kare bakamenya ibintu bishobora kuba kuvyerekeye ubukure bw'imibiri yabo cane cane y'igitsina kiriko kirakura hari ibintu bihinduka mu mubiri ivyo bakabyumva bwa mbere hama bakabigisha ingene bo vyifatamwo muri ico gihe byo bigenze neza yego none apotre nk'umuyabaga ashaka kwigishwa ashaka kumenya ivy'ubuzima ndoragitsina uwo muhanura ko yoja hehe ubwa mbere wo abavyeyi ntibayage n'abana babo kuko uri umukobwa akuze ugomba kuja kubaka ugomba kwicara ukavugana mama wawe mudatinyana kavuga uti mama ubu rose bimwe by'umwana na nyina ubu we ndi ku rugero rwo kuja kuba umugore nkawe mbwira bimeze gute rero umuvyeyi mwiza ntagukankamira ngo avuga ati wa mwana wasaze ahubwo acarondera akanya keza mukicara mukaganira ivyo nubwo utokurirwa yimubaza yarakwiye kuvyibwira wenyene gusumba yuko uja kuvyigishwa n'ubundi uvyigishwe n'umuvyeyi ni sawa n'umusore ashoboye kuyagana se wiwe canke se wabo mu gihe atagifise papa wiwe ni vyiza rero ico gihe nibaza yuko bakwiye kuvyiga hakiri kare bakabimenya imbere yuko baja mu ngo kuko benshi baja mu ngo bibaza ngo mariage
nibijya birori vya samedi vya bibibi amafoto ibiki byose bagira amadini barye bahimbaza umugabo hajya urugo neza ugwinjiramo neza iyo abashingizi batashe usigaye muhira uri kumwe n'umugore wawe cyangwa kumwe n'umugabo wawe niho ibintu rero bice bitangura kuba bishashe ni byiza rero ko byoshika ukabayo mugabo warateguwe uzi ibyo uzohurira mu rugo ugiye kubaka. Muhejeje kumbwira ibintu vya mariage hahora hagera igihe mugahezagira abageni iyo umukobwa yatwaye inda akayitwarira hanze arakwiye kubaka ugwiwe none yobuzwa ne jewe kumuhezagira bwa mbere ho mu gihe umuntu yatwaye inda sije nayimuteye urabyumva nimba wayimuteye avuga ati ndigwanje twarakoze icyaha ari ikintu gikuraho icyaha ni imbabazi gusa mu gihe bavuze bati twe tubabarire twarakoze icyaha hama dukora imibonano indira bamwo hanyuma none twagomba kubandanya mu rukundo rwacu we wumva wowe bimirike kubahezagira. Ikindi cya kabiri nta na hamwe muri Bibiliya guhera mu itanguriro gushika mu byahishwe Yohana nta na hamwe hariho umurongo uvuga yuko kiza guhezagira umuntu abize inda nta na hamwe. Iyo rero ni n'amadoctrine y'amadini atandukanye avuga ati twe ntiduhezagira umuntu mugabo jewe mwiyumvikaniye mukihana mukavuga muti tugatugira ubukwe cyanda bahezagira nta kibazo kirimo ubwo turize byovyo niko bimeze. Murakoze cyane apote mwakoze ku mwanya mwaduhaye. Namwe murakoze ibyigwa mu bibandanye abantu batangure kuza baramenya ukuri kuko urabona amajambere yari katujana abana bo bamenya byinshi bakiri bato. Ni byiza rero ko bamenya iby'ukuri ntibahave bamenya ibisa n'iby'ukuri kandi atari iby'ukuri. Igihe muri ko murakora mu kibandanye murakoze namwe. Duhereje kwiga hamwe n'umu apotre akaba ari n'umuvyeyi ukungene ikiyago hagati y'umuvyeyi hamwe n'umwana wiwe bikenewe no hagati y'umu pasteur n'abantu bo mu rushengero abakiriso mu rushengero ngene bikenewe kuvyerekeye ikiyago ndorabitsina.